hari wavuze ngo harebe bibi umuntu abamo bikazogwa n'akazigira byibagira. Yitwa Darwin Daniel Machis Marcano yavutse rya gindugwi ukwezi kwa kabiri mwaka wa 1993. Bivuze ko agenda n'imyaka 32. Yamuka mu gihugu cha Venezuela akamaze gukinira umugusero w'igihugu wa Venezuela inkino 49. Amaze gutsinda ibitsindo 11 atsindira icyo gihugu ciwe cha Venezuela. Muti amateka ari musi yandi y'ino musore naya. Uyu mukinyi yisangije amateka yo gukorora imigwi igera kuri 4. Shakora Ikorotse ikaba byarakorokanye. Nawe na amateka ari musi yandi. Mu mwaka wa 2022 Darwin Daniel Machis Marcano yakorokanye n'umugwi witwa Granada. Budakeye kabiri yironkera umugwi muri La Liga Santander mu cyiciro cya mbere witwa Yaraye Valladolid. Nawe nyene uwo mwaka waciye ukoroka. Nyuma y'uwo mwaka nyene kandi mwaka wa 2024 aronka umugwi wa Cardiz. Nawe nyene uwo mwaka waciye ukoroka. Daniel Darwin Machis Marcano uyu mwaka turimo yari yarose umugwi wa Yaraye Valladolid. Mu rukino rwa Yaraye ruhuje Yaraye Valladolid n'umugwi wa Yaraye Betis gwarangiye Yaraye Betis y'abakinyi batandukanye barimo Isco Ararcon, barimo bitwa aba Abd Ezarzuri utsinze ibitiro 5-1 uno mugwi wa Yaraye Valladolid byatumye umugongera ukoroka kandi twabwiye ko ari yakorokanye nawe 2023 n'umwaka sigukokana n'uno mugwi. Daniel Darwin Machis Marcano agize bidasanzwe cyane cyane mu rugendo rwo gukina umupira w'amaguru. None umwaka tubwiye ko agiye kwaneza muri ekipi yayo, ariko hari amateka ajatiba bigorana ko yibagira kuri uno mukinyi n'ama ekipe. Ubwo ama ekipe umwaka uzarongera kumwakira ko ekipe umwaka Icicaro muri commentaire mutubwire hari undi mukinyi muzi yagiye muri ekipe Icicaro ku mwaka nyene, mwongere kandi mutubwire uyu mukinyi by'umupira yo bivamo cyangwe abandanye ku nyene. Ibi bihe bibi namwe mubona ko bibaho mu buzima bw'umuntu.